nimba uzi ko ataco uzi uzomenya, ariko ni waba utazi ko ataco uzi nta kintu uzopfa umenye, kandi ubutunzi buri mu kumenya. Naho woreka kwiga ibijanye n'ubutunzi gute, ntuzoreka kubicamwo, iciza wovyiga ukibasha ukabimenya, kuko ibanga ryo gutunga riri mu kumenya ahari ubutunzi. Murakaza neza muri Royaume de l'économie, l'éducation financière, nouvelle génération, la 2026. Uyu munsi tuza kurabira hamwe icigwa c'ubwoba, ukungene abajene keshi dukorompwa n'ubwoba tukareka gutera imbere, kandi twari dufise akaryo ko gutera tuja imbere. Igisasu rutura kibangamiye kw'iterambere ry'ugwaruka, ari ryo terambere ryawe kandi iterambere ryanje. Nimba ubwoba ari bwo budukonorora, uzokwama ubona ibintu byose biri mu ruhande rw'ubwoba. Kubera iki? Igihe cyose wiyumviye gukora ikintu muri wewe, inyishu ibango ntaco nzi, ntaco nshoboye, jewe bijya sinobikora, kubera yuko ufite ubwoba swate bwo gutangira canke bwo guhomba. Mu gitabo cyo guharura turahabona inkuru ivuga ku bagabo 12 bagiye gutata igihugu c'ikanani. 10 muri bo bagarukanye inkuru y'incamugongo, bemeza Abisirayeli yuko ico gihugu kigizwe n'ibigabo binini binini kandi biteye ubwoba. Ariko kandi haheze ikiringo kindi, Yosuwa yatumye abandi bagabo 2 kugira ngo bagende gutata ico gisagara nyene. Abo bazanye inkuru nziza yuko bashobora kugera n'ico gihugu bakakibamwo. Abo bagabo bazanye inkuru y'incamugongo, abo birengagije ico Imana yabakoreye mu nyanja itukura, mu bugaragwa no mu kwambuka Yorodani hamwe n'ibindi. Aribyo nawe ushobora kuba uriko urabona, ukirengagiza ibyo Imana yagukoreye byose mu buzima bwawe, ukama ubona ko izo challenge zose uriko uracamwo zitotuma ushobora gutera uja imbere. Reka tugaruke kuri iyi nkuru kandi tuyinoganze. Iyi nkuru aba bantu bose bakuriye hamwe, babonye ibitangaza kumwe, bajya kumwe, baba hamwe, bajabutse inyanja itukura Yorodani, barose amazi mu bugaragwa ndetse n'ibindi, bari mu kibanza kimwe. Ariko bagize inyifato n'ibitekerezo bitandukanye, bituma bamwe batsindwa abandi baratsinda. Iyi nkuru iratwigisha ko imiryango tuvamwo, ibitubako byose mu buzima bwa misi yose, si impamvu iza kutugwanya, ndetse impamvu y'ukwiyumvira nabi no gufata ingingo mbi. Kubera ko igihambaye kuri twebwe nuko twavutse, ndetse tukanavukira muri iyo miryango twitwa ko ikenye, ariko siyo mpamvu n'ubwitwazo bw'uko twopfa dukenye negatife. Ntunyumve nabi, kuko this is the ruler of my life. Aho uva nihoba impamvu y'ukunanirwa mu buzima nk'umujene kw'iterambere ryawe. Wewe ni wewe, famiye yawe ni famiye yawe. Turakora tukananirwa, tukiga tugatsinda, tugasubizwa inyuma nabo dutejeje imbere, ariko gahunda ni kugira intumbero yo gutera uja imbere. Ni wiyature ko ego
ndashoboye gutera nje imbere nubwo inzitwazo n'intambamyi vyoba byinshi mu mutima wanje no hanze ahanikuje kugira ngo shobore kuba notangira bizinesi. Abanyafrika benshi turisuzugura tukumva ko kunanirwa kwacu ari kubera dufise urukoba rwirabura, ariko kandi igihambaye si urukoba, ahubwo igihambaye ni ibituzengurukamwo y'amaraso, bwa bwenge bwarunganwe, sisiteme y'ukungene umubiri wubatse. Twe n'abazungu tumeze kumwe. Aho rero ibibera muri wewe nk'inyifato n'ifatwa ry'ingingo ku buzima bwawe nibyo bizogutuma utsinda canke utsindwa, kandi ntibikwiye kubazwa uwundi muntu n'umwe, kubera wewe uri umuntu akuze yuzuye wo kwifatira ingingo no kubona ikibereye gukora. Turacyari mu bitekerezo hahandi nyene ubona ko ubuzima budakunda, ariko igitangaje muri cya kibanza nyene, muri bwa buzima nyene, abandi niho babandaniriza gutera baja imbere. Mbega ikinyuranyo cy'ukuri, mbega igitangaza cy'ubumenyi dukwiye kumenya kugira ngo dushobore kuba twoshyira mu ngiro ibyo shobora kuduteza imbere nk'abajene. Intumbero y'umunsi hamwe n'amasomo y'ubutunzi. Ishigwaho y'intumbero, kwihuta cyane hamwe no kugira inguvu mu gushakisha impamvu ituma utsinda, apana igituma utsindwa, nivyo ugwaruka dukeneye uyu munsi kugira ngo twiteze imbere. Rero nurabe iyo wavuye, uko ubayeho, nyabuna nuhange amaso intumbero ya objective. Hagarika kubona ku ruhande rumwe rubi kandi gusa. Ntibikunda, navyo nzi, sinoshikayo, abandi bana bo ibyaba jewe, iyaba jewe bajyabo, ni kubera ko bava muri iyi miryango, bava aha. Izo nzitwazo zibloka kuraba ku rundi ruhande no kumva ko dushoboye. Turazinanye twese, turafise imiryango ishobora kudushigikira mu iterambere ryacu, ariko uyu munsi twisanga turiko turasitragoringa. Twarize amadiplome turayafise, ariko uyu munsi ntidushobora kuronka ibyo twigiye. None se ibyo bibe intambamyi yo gutera tuja imbere? Hibambewe sishobora kubigukundira, ahubwo niwigobotore mw'ivyo vyiyumviro vyo kwama buri munsi wumva ko worondera akazi, ukaronka umushahara w'ukwezi, ukiteza imbere mu kwikenura muri vya nkenerwa ubona buri munsi ufise. Nyabuna nutangize bike ufise kugira ngo biguhe gushika kuri ibyo ushaka ndetse n'ibyo ukeneye. Kora cyane ariko ukoreshe ubwenge. Ndabashimire, ndabakengurukire ukungene mudahengeshanya no kuba mu byigwa. Ibyigwa bidufasha mu kwiyungura mu bitekerezo, bikatwugurura, bikatwereka ko tutabayeho twenyene. Ibyigwa biduha motivation, ibyigwa byerekana ukungene twokora innovation kugira ngo dushikire imbonoka zoza yacu. Ibyo bizodusaba inguvu, ariko bidusabe gukoresha ubwenge cyane kugira ngo noneho dushire mu ngiro ibyo twize. Kuri microcome toujours ni Elise Venal Nale, ni à gauche ni à droite, à l'orientement jusqu'au rendement. Merci beaucoup.